mu mfunyapfunyiro uvuga nti kuri urugendo rwari rufise tuvuge intumbero zibiri. Intumbero ya mbere kwari kwishikiriza ku bakuru baha mu Burundi, kuko Burundi n'igihugu kimwe muri ivyo 22 nserukira muri conseil d'administration y'Ibanki y'isi yose. Ikindi cya kabiri kwari kugira tuganire n'abakuru cyane cyane bajejwe ibintu by'iterambere, kugira turabe ingene Banque Mondiale bayibona, ingene babona ingene ikora, kugira turabe ibiri vyiza canke mbese n'ibinegurwa mu ntumbero kugira ngo turabe ingene ivyo bitagenda neza, ingene dushaka kubitorera umuti. Mu bintu twavuganye hariho nobanza kuvuga ivyerekeye imigambi Banque Mondiale iriko irafasha ishigwa mu ngiro ngaha mu Burundi nyene, kugira turabe nyene biko biragenda nkuko nabivuze, ivyo bitagenda neza dushoboye kuraba ingene tubitorera umuti. Ibindi navyo twavuganye ni ibintu vyerekeye Banque Mondiale nyene, ibintu biriko biraba muri Banque Mondiale, kuko ubu turiko turiyumvira mu ntumbero kugira ngo tugire reforme ya Banque Mondiale. Hariho ukuntu abanywanyi benshi ba Banque Mondiale bifuje yuko yokora ibintu bimwe bimwe gushika ubu itahora ikora, canke naho yoba yahora ibikora mugabo itabikora novuga ku rugero rukwiye. Yego, ibyo notanga akarorero kamwe ni nk'ibintu vyerekeye ihindagurika ry'ibihe. Ivyo murazi ko ari ikibazo gihambaye, kandi uko umwanya ugenda kigenda gitera ingorane mu bihugu byinshi, n'igihugu c'u Burundi kirimwo. Aho rero umugwi wa Banque Mondiale wahora ugira ibitari bike, mugabo turavye ibikenewe ni vyinshi cane birengeye ivyo Banque Mondiale yokora igumye ikora nkuko yahora. Hanyuma rero turiko turaraba yuko twoshobora guhindura ibintu bimwe bimwe muri Banque Mondiale kugira ngo ifate intumbero yo gushobora gukora ibirengeyeho muri iyi myaka igiye kuza.